muri Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5, aha anya yari invitation ya mbere Yesu bamutumiyemwo mu bukwe bw'Ikana. Murazi ko yakoze igitangaza. Bibiliya ivuga ngo ivyo kunywa vyaraheze, abantu babura ico bazimana abashitsi. Ari ikintu cabaye, Yesu ko yari ahari, nyina wiwe aravuga ati ivyo kunywa vyaheze. Yesu aramukubita ishuti ati duhuriye he? Kuravyumva. Ariko mu nyuma ndakunda ikintu Mariya yavuze, yaravuze ngo icaza kubabwira cose muze kugikora. Naho inyishu itihuse kuboneka, icaza kuvuga cose muze kugikora. En d'autres termes, Imana ivuze hari ibintu bikoreka. Ikiba gikenewe kuri mwebwe nk'abarisiva canke twebwe twakira no gukora icijambo cose riza kutubarira. Icijambo riza kutubarira nitwagikora, haleluya, ico ryavuze ko gikoreka nico kiza gukoreka. Si kibazo rero ca capacité, ariko ni kibazo ca reception. Kuri twebwe twakira ijambo ry'Imana, uno munsi muri kino gitondo aje kubwira ikintu kimwe ngo ibyawe bishobora kuba rubusa, ibyawe bishobora kuba vyaheze, ibyawe bishobora kuba vyagabanutse, ushobora kuba udavona n'ingene umwaka uzohera, ariko ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo icaza kukubarira cose uze kugira gute, uze kugikora.